nari nababwiye yuko muri kino kiganiro tuza kuba dufise mutumire none mwamaze kumubona ariko nakiriye umuririmvyikazi yitwa Chanella niyo nakiriye hano reka ndamuramutse ndaramukije izina rya Yesu nitwa Chanella nkuko babivuze ndi umuririmvyikazi umuririmvyikazi woturimbira akantu gatonya juste kugira abantu bumve yuko ego yibutse amajoro yawe yibutse amarira yawe arungitse abamarayika biwe akuzaniye inkuru nziza uhoraho arakwibutse. Amen. Uturimbe ku ndirimbo yitwa gute? Inkuru nziza. Ni indirimbo yawe? Ego. Watanguye kuririmba ryari, ufise indirimbo zingana gute? Bon, natanguye kuririmba kera. Natanguye muri Sunday school. Hama genda ndakura ndaja mu yandi makorale kebuke mujya mu nyuma naje kwisanga afise impano yo kwandika no gushiramwo melody indirimbo nyuma ndatangura kwiga ukungene noshobora kuza ndasohora izo ndirimbo zikaja hanze kebuke bo rero gushika uyu munsi aze kugira ubushobozi bwo gukora indirimbo zishika kuri zibiri nizo ziri kuri YouTube yanje. Ego. Uvuze Sunday school mbega wasengera hehe? Nasengera mu Methodiste Libre. Ego iwacu ibubanza. Okay. Wo tubwira ku ndirimbo watanguriye ko? Ndimo natambuye nguriye ko n'indimbo nyene yitwa iyi nyene nariko ndaririmba ivuga ngo inkuru nziza nayikoreye audio yonyene na masanamu ifise. Yego. Hanyuma iyo ya kabiri nayo? Ya kabiri nayo ni indirimbo y'Igiswahili yitwa arinitengeneza. Arinitengeneza no kuvuga? Bon mu kirundi kira bavuga ko iragoye ari amajambo y'ikirundi usanga agoye kubihinyura mu kintu. Wotubwira context y'indirimbo nashatse kubivugamwo Imana yarampinduye ukundi kuntu donc uko narindi uko nari imeze bon nshaka ko nafise umuntu nk'uko umuntu ashaka kuba afise ubucafu canke yasa nabi hama Imana ikaza ikamukarabisha ikamwoza ikamusiga ikasubiza ikamugira umuntu mwiza ya niko nabivuze iyo context no kuvuga ngo yarantunganije ni muri ivyo bintu nyene nijya tukwakiriye uherutse gutahukana agashimwe muri competition wotubwira kuri competition ngene yari imeze? Ego merci beaucoup ni higanwa ryabaye ry'abaririmvyi barimba indirimbo zitandukanye z'isi n'ibyo guhimbaza Imana bon nanje nabigiyemwo umuntu yambwiye ndabicemo ntavyo narinzi ndagenda nsanga turi benshi cyane ndavuga mane ske nzahohava aha hantu ariko narifise ukwizera navuga nti man ushaka gukora ibitangaza ndabizi ko bidashobokera abantu bigushobokera bon bacagura abantu ico gihe bwa mbere bacagura abantu 30 muri 300 ndashaka kuva muri 300 ndaja muri 30 ndavuga wow bya bintu biriseriye ndashaka kubandanya dukiye muri finale muri demi finale bakuramwo abantu 15 kugira ngo baje muri finale mbona naho nyenda pashije ndavuga wow kandi naririmba indirimbo y'Imana donc ndimbo himbaza Imana niyo naririmba ubundi baguma bambwira ngo Chanella hindura nuso kurimba indirimbo ihimbaza Imana ibintu by'ama competition utaririmbye indirimbo y'umuziki y'isi nushaka kurengana namwana ntaco Imana niyemera kumaramara zimenya hanyuma bonje ndabandanya ndemba ndimbo z'Imana naje muri finale naho nyene naje kwisanga ndi muri finale muri 15 bacaguramwo batatu barabarimbyi bazi kuririmba vraiment babizi babishoboye niho navuze nti mu Burundi turafise impano nyinshi babizi cyane
cane ku buryo naje kuri mba ndavuga nti mana ngomba ntahe baraza kumbwira wabaye wa mbere ko sinibona sinavyumva then umutima urambwiye atoya guma ngaho itararenga nturitera ingata bon nda guma hano harya bakaba batubwiye amanota baje ku programme mva baramamagaye Chanel la première ndavuga what ndatangara yuko babintu biba bitangaje ya nuko vyagenze. Félicitations. Murakoze cyane. Ego. Vyagenze gute kugira ngo wumve woja muri iryo higanwa hanyuma witeguye gute mbega barabibiki? Kuri jamwo je nta nivyo narinzi n'umuntu yanyakuye yanyandikiye message arambwira Chanel wenda kuza ufise ingabire washobora kuja gutanta amachance yawe ukaraba ko washobora gutahukana intsinzi ko birimwo avantage turavuga n'ivyahe arabinsigurira carambwira nti uyandikisha uko arambwira vyose canja kwiyandikisha mu bandi mva navyo narinzi hanyuma barabamukitera atandukanye ugerageje kuraba uko batubwiye d'abord indirimbo twakora indirimbo zacu donc waraja kwandika bakaguha beats yabo beats irimwo ingoma n'utuntu na piano menga aba arimwo piano gusa canke guitar menga kintu kimwe nico bashiramo hama iyo beats ukagenda ukayandika ku indirimbo yawe donc batanga ama beats nka 5 canke 6 menga hama ugacagura mwimwe ukagenda ukayikorera ku indirimbo muri demi finale na muri finale hanyuma barumviriza d'abord amajambo ari mu ndirimbo bararaba ukuntu wayatondetse kubera ko beats batanga byasaba ko amajambo donc ukuntu uza kwitwara indirimbo biza kujana na beats umva wihenzuka jana kutariko ukaduga note ukavuga ibintu bidasa na ya beats donc kiragenda umva wabugwi hashes rero byasaba utondeke bigende nyene uko babishaka hanyuma bararabana kindi kintu barabani discipline yo urazi ko bayiraba ahantu henshi hose habaho discipline ukuntu urukuritwara ukuntu butuntu nyene nk'utwo onye ya nuko hanyuma wewe kuva mu ntango gushika mu mpera uravuga uti nta kindi nza kuririmba atari indirimbo z'Imana. Hanyuma uranatsinda mbega niye nahe wumva wavanye muri iyo competition? Murakoze cyane. Jewe nk'ikibijamwo narashize umuhigo mbere y'Imana ndabwira Mana ibintu bya nasanze kugira ngo Imana iguhe ikintu nawe urabanza ukitanga ukisacrifier gasacrifice ikintu nabyize mu bintu byinshi bitandukanye urabye kera abakozi b'Imana benshi ba kera barashira ikimazi canke umuhigo imbere y'Imana bifuza ko Imana bakorera ikintu kandi kikaba bo nanje nabikoze muri iyo sense ndagishira ku mutima ndavuga Mana ni wandenganisha hano hantu nkatsinda nzogukorera kino kintu n'umunsi ngenda muri finale nanabwiye Mana uri bukisezerano nakubariye nzokora inyuma y'ibi bintu kandi nzogikora n'ukuri ndarahira ndavuga Mana ndarahiye izina ry'iwanje ibintu niwabikora uyu munsi nkabibona genda gukorera kino kintu bon naje kubona Imana irabikoze Imana ibikoze ndavuga wow Mana urumva gusenga kandi niviza gushira umuhiga imbere yawe iki kintu nasezeranye ngeza kugikora bon rero nkonfirma bivanye n'ivyo narisanzwe nzi muri jewe ndakonfirma ko umuntu nifuza gukora iciza umuririmvyi yarabimbye ngo nimba ushaka kugira ubwiza icubahiro nubishakishe mu gukora ibyiza bon rero nje nanje nashize ikintu nzokora imbere yabyo kugira ngo Imana nanje inkorere ico nifuza ko inkorera so rero no bwira abantu ko nawe nimba wifuza ko Imana igukorera ikintu banza wereke inyungu y'Imana irimwo mu ico kintu après yo kukironka bon rero nuko nanje nashize imbere inyungu z'Imana Imana nayo irankorera
kugira ngo inezereze umutima wanje. Rero abantu benshi baratangaye, benshi abari muri iryo higanwa bavuze ngo no spa ibintu ntidushobora kubitahura, bari ku marezo kuko byaca ku marezo baranka ngo uyu mukobwa ntiyarabimerita, ntibyari bikwiye, abandi ngo mwarenganije naka, mwibiye, yabahaye iki. Nta n'ikintu na kimwe natanze, basha nta na kimwe nashoboye gutanga usibye isezerano nagiraniye n'Imana abantu batari bazi riri ku mutima wanje. Rero Imana irakorana n'ivyimviro biri ku mutima wawe, si ukugera gusa gucyanye kwa oya. Imana irakorana n'iki n'ivyumviro n'ivyifuzo bipfuza après ya nuko je kintu rero naragikoze kitabaye ibanga kuko ico gihe cari ibanga, muga mu nyuma nahavuye ndagikora ndagishira ku mugaragaro. Nari nabwiye Imana ko nimpa iyi chance nkatora mu mafaranga nzoronka ariho ama pourcentage nzokura ko atari make nzojana, kuko baraduha amahera, donc wabaye wa mbere bamuha wa kabiri wa gatatu. Rero nabwo nti nzoja gufasha abagwaye bari mu bitaro batagira ibyo bafungura, nzobaha batandukanye. Bo jo kintu naje ndakora ubwo nyene vuba ndagikora, ndavuga Imana ngiki caki nene nagusezeraniye kugukorera ndagikoze. Ya nuko byagenze. Inyuma ya competition hakurikira iki? Inyuma ya competition hakurikira ibintu bishasha, ibaza ko muzosubira kuntumira ndabeka ibindi bishasha byiza, nkuko nabwiye ko ndi umuririmbyi. Ngiye kubona ibyo imusaruro rimwe, ngiye kubona ya. Urakoze, ndagushimira ko baciye muri kino kiganiro. Urakoze nawe ko mwanyakiriye. Reka dusezere Chanella dusigamwo indirimbo yiwe ari nitengeneza, ndaza kugaruka ndangiza ibiganiro.